Bakunzi b'Indundi TV ndabaramukije nongera nkabahana mwiriwe bivanye naho muherereye nkuko mubizi tudasiba kubaturukaniza amakuru atandukanye yaba kuba kinyi bahani wacu ku mugisekera gihugu w'inamba mu rugamba ku bakunzi b'umugwi w'inamba mu rugamba ndetse no kuba yobozi canke kubarongozi batandukanye b'imigwi hano wacu uno munsi tukaba turi kumwe n'umugenzi umushitsi wacu akaba ari umugenzi wacu umenyesha makuru akaba ari umumesha makuru asanzwe akorera insamirizi ya isanganiro akaba ari Suleiman Papa Utamu Suleiman ndakuramukije kandi ndagushimiye cyane ko wamenyinga muri zino studio za Indonesia nimore meze neza nka kibazo ibintu muri kamake nkuko nitwa bakunze kuvuga ngo Papa Utamu ibintu n'uburyo yana jewe yego nkuko mubona uyo ni Suleiman Papa Utamu asanzwe akorera insamirizi isanganiro uno munsi turaza kuyaga kuvyerekeye umugusekera gihugu w'inamba mu rugamba w'abakinyi bakina hano iwacu Suleiman Papa Utamu urutonde rw'abakinyi 33 rw'inamba mu rugamba rw'abakinyi bakina hano iwacu rwaramaze guhamagaga ndetse n'imyiteguro barayirembeje wewe ku mugusekera gihugu w'inamba mu rugamba bakina hano iwacu ubona gute kandi wimirije urukino rukomeye cyane n'umugusekera gihugu w'Ubuganda ku munsi wa gatandatu ndiko ndarabaje ndavye intamba mu rugamba mu icama keza hamagawe urabona ko hari abakinyi mu icama kamaze kuba binjira mu ihiganwa kandi ya Primus League ni ihiganwa ubona ko limaze kuba rikomera kuba ari gukomera ro kwayo naryo urabona ko iyo tugiye kuraba statistique kubasatiriza b'intamba mu ba championnat yacu y'u Burundi n'abasatiriza ubona ko babona igori cyane ukacugina no kuba kinyi b'inyuma bahamagawe nabo nyine n'abakinyi no ko bashoboye kuzibira kuko bavuye muri ya migwi nyene ubona ko imaze kwinjizwa ibitsindo bikeye hakaba hana hamagawe abasatiriza amaze kwinjiza ibitsindo byinshi twaje hagati mu kibuga turafise nk'abakinyi amaze ko bagira experience gute uravye nk'uyu mugabo yasanzwe ari kapitene w'inzi ntamba mu rugamba nyene ka Cedric Dani Kagabo n'umukinyi ubona ko amaze kubagira maturité yakinye muri nationale kuva kera yagiye muri Sekafa ya ngaha kuva kera jana abandi bakinyi afise experience tukazana n'uyu mugabo Yusufu Nyange nawe n'umukinyi amaze kubagira experience mu guserukira gihugu biboneka ko rero intamba mu rugamba muri make jewe ko bakinyama bahamagawe nta makenga afise ko ndafise ikizere ko ashobora kwitwara neza mugabo tutibagiye ko n'umugwi bagiye guhura nyene nkuko wabivuze no mugwi ukomeye cyane umugwi wande wa Uganda ego n'umugwi userukira gihugu w'Ubuganda niwo uzoba wakiriwe hano ku kibuga c'Intwari ku munsi wa gatandatu isaha icenda za hano abamenyereza urabona ko uburongozi bw'ishiramwe bw'umupira w'amaguru FFB bwarashize abona abamenyereza batatu bashasha bagiye kuba bamenyereza uyu mugwi insekura gihugu w'abakinyi b'inamba mu rugamba bakina hano iwacu uravye abamenyereza bahamagawe cyangwa bariko bahawe umugwi ubabona gute barawukwiriye ni byukuri uravye abamenyereza bahawe umugwi ku bwanje cyangwa se turavye muri rusangi abantu tukunze dukurikirana inkino z'i Burundi n'abamenyereza ubona ko bafise maturité kandi bashoboye duhere ku mumenyereza wa mbere uyu Joseph Bipfubusa umumenyereza ubona ko amaze kuba yandikisha izina ngaha muri football y'abarundi umwaka uheze muribuka ko yamenyereza umugwi wa Aigle Noir de Fighters yashoboye kugira iki gufasha Aigle Noir gutwara ibikombe byose bikinirwa ngaha mu bikombe bitatu biboneka ko umugwi wa Aigle Noir wagize ibiharuro byiza kubera umumenyereza inde Joseph Bipfubusa twaje ngaho yarari no mu ntamba zitarenza imyaka 200 naho urazi ko yazifashije gushika hehe muri kane nibyo muri kane naho ubona zititwaye neza ni ya experience twari tuguze y'abakinyi mugabo we ubona ko yigaragaje reka tuje kubi mugabo Jimmy Ndizeye numwe mu numwe mu bamenyereza beza kuko turavye kahise kiwe giti nkuko bamutazira n'umumenyereza yagize kahise keza reka ce turaba naho yaciye mu gihugu cy'u Rwanda n'umumenyereza ubona ko yaciye mu mugwi wa Espoir no mu gutarumenyereza yawushikanye mu rukino rwa nyuma gwa Peace Cup igikombe cy'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda kandi mu gihugu cy'u Rwanda murazi ko bakina abakinyi bakomeye batandukanye bavuye muri za Nigeria za Cameroon za Burundi ndetse na Tanzania barashobora kuza baraza mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo barondere inzira yo kuja mu yandi mashampiyona naho beshe muza kuva mu shampiyona y'u Rwanda ikomeye irakomeye kuko ifise abakinyi bafise experience ariko yarahuye nabo bakinyi nabo basadi n'abamenyereza bari bakomeye aba Robertinho arabagira iki arabatsinda ashobora kugira kuri final no kuvuga rero arafise experience nawe nyene
biboneka ko ari umumenyereza mwiza waje kuri Omar ntakagero sagasesheshwa rumuri na wenyene ni umumenyereza mwiza muravye umugwi warimwo club ya Buja City ni club ubona ko si uburyo bwishi bashiramo ahubwo ni uburyo bw'umumenyereza ubona ashiramo gose ko nta nabakinyi usanga bafise bizina rikomeye cyane mugo umumenyereza aragerageza kumentena uwo mugwi mwiza biboneka ko rero nabamenyereza bafise iki bafise ubushobozi bwo kuba bamenyereza mu guserukira igihugu n'ama mu rugamba wanagomba bafise n'ama licence A kandi nawe wamenyereza batusigaranye mu Burundi bafise licence A havuyemwo ubundi mumenyereza umwe hashirimiye kugarukako ariko biraboneka ko ari bamenyereza basigaye muri championnat yacu bafise maturity ego uyu akaba ari Suleiman Papa Utamu urukino no ku munsi wa gatandatu ni igiki cyokorwa na karabarundi banyotewe intsinzi urabona ko mu rukino rwo twakinye na Tanzania mu rukino rwo kurondera itike gukina gikombe cy'isi uburundi bwasezewe na Tanzania ahantu iwacu bwaranganije igisindo kimwe kukindi ahari muri Tanzania bunganye igisindo kimwe bukina iminota 90 bunganye igisindo kimwe kukindi barongereza yindi minota 30 ya prolongation banganya igisindo kimwe kukindi batagutera penalty inamba mu rugamba iba isezerewe ku bisindo bitatu byose kubusa ku rukino n'abarundi bakeneye insinzi ku munsi wa gatandatu ni igiki cyokorwa kugira umugwi sekira gihugu wacu w'inamba mu rugamba ushoye gutahukana insinzi hano ku kibuga c'intwari na kare warungi unyotewe insinzi birumvikana ikintu cyokorwa ku bijanye n'intamba mu rugamba kugira ngo turonke insinzi cyambere cyo kwanza ko elimina cyo no kwita inzigo ku bafana abafana bakabanza bakaza cyangwa se abakunzi b'intamba mu rugamba bakabanza bakaza gushigikira umugwi serukira gihugu ni kimwe mu bizotuma umugwi serukira gihugu ushobora kwitwara neza kugira abantu bawushigikiye icya kabiri naco nuko avec l'experience cyangwa se ubunararibonye tumaze kubona bwo bamenyereza bafise biraza bakaza kweshanja amayida ari batatu biraza kubone gufasha intamba mu rugamba kugira iki kuza kwitwara neza bayishi barakunze kuvuga ngo abamenyereza rimwe rimwe ngo hari uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu ngo biragurana kugira abamenyereza bumvikane ico mbona cyambere je yo kubganje nuko banza abamenyereza bakabanza bakumvikana niba mara kumvikana bagende bateragire muri babakinyi bafise ico no kwita ubumenyi bafise niba mara kubiteragira mu abakinyi bazabasigaye ko bagira pratique kandi urabona umwiteguro je mvu navugiye kuraba imyimenyerezo y'intamba mu rugamba nabonye ko imyimenyerezo y'intamba mu rugamba abakinyi bose bameze neza kandi ivyo umumenyereza babwiye ndabona ko babikurikiza biboneka ko rero igisabwa no kumvikana hagati y'abamenyereza ndetse hagati y'abakinyi ikintu rero gikwiye kindi nuko batogira over confidence ngo ariko bakinira iwabo mwarabonye ko inkino twagiye tugira zo kwizera ko turakinira iwacu zagiye zidukorako ugasanga tuvuze ati twireserve kugira ngo tuze gukina muri iki gice cyangwa muri minota ya nyuma ico mbona nuko intwaro zose dufise cyangwa se umukinyi wese dufise umumenyereza bo abamenyereza bavuga ati le 11 qui bouge naba nibo bakwiye kubanzamo ntabyo kuvuga ngo turaza gusubiriza ngo kubera tumenye dusugerejwe cyane ico mbona nuko babanzamo abo bakinyi bashoboye le 11 qui bouge 11 babanzamo hanyuma bamara ko babanzamo bakiga no gusoma urukino kuko ubuganda no mugwi ukomeye hanyuma igisabwa no kumenyereza soma filosofi y'abaganda kuko ntubamenyereye yamara gusoma filosofi y'abaganda akaba biziki baba rasubirizi babakinya subizamwo akavuga ati yaraza gusubirira nakuyu uraza kumusubirira amusubirire neza kandi ndizera ko babikoze uko bizokunda bizogenda neza ego uyo akaba ari Suleiman Papa Utamu asanze ari umumenyesha makuru w'insamirizi isanganiro Suleiman Papa Utamu ndagushimiye nanje cyane reka nongere shimbe kandi kwa mwantumiye muri zino studio za Indundi TV ndabona ko arahameze cyane nizere ko nikindi gihe mutazohava munyirengagiza ahubwo muzondume nishimiye kuba ngaha nizera ko kindi genzo banigana ego bakunzi reka ndabashimire mwese marako mudukurikirana nimubure gukanda ngaho handiswe ko subscribe mube mukurikirana makuru aciye hano kuri Indundi TV reka ndabashimire nababwira ati bye bye.